Haleluya. Bwana sifiwe. Naciye bugufi ndasavye imbabazi ku mugaragaro nibagiye kuramutsa nyene cyubahiro umutambukanyi wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nimba muzingiriye muvyeyi mu mariki ikiganza babibone. Imana ibahezagire cyane, Imana ibampezagirire, muri abantu beza cyane. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana tugomba gusangira bamaze kuri dusomera niri tubona mu cete ca mbere Petero yanditse mu gice ca 5 uhereye ku murongo wa mbere ugashikana ku 11. Intumwa Petero mu mpanuro ziwe yibutse indongozi ko abo zirongoye ari ubusho bw'Imana, kw'Imana yabaturanirije kumubera abungere, kandi ko uzoragira neza azobihemberwa n'uzoragira nabi akazobihanirwa. Niyo mpamvu intumwa Petero abibutsa ati murongore muragire ubusho bw'Imana mutagoberewe. Hari abantu ibikorwa byose bakora ari ukubanza kubashitura nk'abarimwo batari feble, ariko Petero arababwira ati kuri iki gikorwa ntibarinde kubagobera, ahubwo mubikore mubikunze nk'uko Imana igomba. Ntimuburagirijwe no kurondera inyungu mbi, muragire mubikunze rwose. Ntimuragire nk'abatwaza amanyama ubusho mwajejwe kubungabunga, ahubwo mube ivyitegererezo vy'ubusho muri vyose, kugira ngo umwungere mukuru niyaramuka aje muzokwambikwa igitsibo c'ubwiza kidashira. Imana ibahezagire cyane. Aya majambo ntiyagarukiye ku ndongozi gusa, yarahindukiye araba n'abarongowe. Bibutsa yuko kubaha indongozi ari ngombwa kandi bagomba guca bugufi. Bababwira yuko Imana igwanya abanyabwibone. Imana nishimwe cyane. Nagomba tuvugane kuri iri jambo rero, mbega kuragira canke kurongora uko Imana igomba nukuhe? Ibi niwo bishobora mu gihe utazi ivyo Imana igomba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana igutumye kuragira ubusho bwayo, ikintu ishaka nuko ubwoko bwayo canke ihanga yakuragije rigira umutekano. Imana rero igomba indongozi itagira ubwoba kandi itemera kagaye canke agasuzuguro. Imana igomba indongozi ishobora guhangana n'igitero, guhangana n'amadubu canke intare canke ibindi bikoko vy'inkazi biba bije guhungabanya intama z'Imana canke ihanga ryabo urongoye. Indongozi nziza ntigenza umugongo mu gihe ibibazo bibonetse canke igitero cegereje. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu umwe mu ntwaro z'imbere yuko CNDD-FDD Imana iragize igihugu iba, bigeze kugira buramatari w'intara imwe, ngira abanyacibitoke baramuzi. Yari umugabo w'umunyabwoba cyane, ku buryo agiye kuryama yaca yugara icumba akabwira abapolisi bamucunze ko bararanaye ngo ntibosohoka, batereka mutama turaha turakubona we sinzira ngoya, ngo mwohava mumbesha mukagenda. Urumva rero hagera igihe ahubwo asubira i Bujumbura, intara yireka ntiyasubira no kwitwara bayihundi kubera ubwoba. Rero Imana igomba indongozi ishobora guhaguruka igahangana n'ikibazo kanaka, ahubwo indongozi ibona yuko ishobora kugwana ku buryo itegerezwa gukiza abirongoye. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 10
umurongo wa 11 hari ijambo rivuga Yesu yavuze ngo umwungere mwiza yigura intama ziwe. Imana ishimwe cyane. Turavuze akarorero tubona mu gitabo cya mbere cya Samueli ihe cya 17 umurongo wa 34 na 35 aho umwami Dawidi yari kashingira intahe ihanga ryose ryagiye mu bwoba ndetse no guhera ku waritwara yitwa Sawuli batinye umugabo yitwa Umufilisitiya yitwa Goliyati kubera gahahazo n'igikangisho yari kabakingisha ko ababwira yuko yobatera igihugu cyabo hagifata agatwara n'ibyo cimbuye ndetse nabona akabatwara. Ariko Dawidi aravuga ngo iyo ndagiye intama za data hakaza intare cyangwa idubu kigasahura umwagazi w'intama mu mukuku ngo twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa cyavuduka naho nkagisumira urusakanwa nkagikubita nkacica. Indongozi nziza rero itegerezwa gukoresha ububasha bwose ifise mu gukingira no mu gutabara abirongoye. Iyo niyo ndongozi Imana ishaka irongora uko Imana igomba. Icyakabiri Imana ishaka n'ubutungane. Imana iranka akarenganyo, Imana iranka igikenye, Imana iranka gahazo, Imana iranka n'ikinyoma. Nico gituma Petero yababwiye ngo ntimuragire ubusho mwitwaje yuko mugomba kuronderamwo inyungu mbi. Imana idufashe cyane. Bibiliya itubwira ngo abungere babi ngo bagenda barya ibinure by'intama baragiye cyangwa bakamongora ubwoya bwazo bakabwambaramwo impuzu nziza, ariko icyo gihe bagira ibihano biteye ubwoba kuko Imana ibyo ntibireka ngo vyijane iyo yumvise amaborogo y'abantu bariko bararenganya. Turabona akarorero kabi hariya ku muntu yitwa Ahabu mu gitabo cy'abami. Ahabu yitwaje igikenye yari afise n'ububasha yari afise, ategeka abacamanza b'ahantu bita Iyezereli ababwira ngo nibarondere ibinyoma begeka kuri Naboti umukene wa hariya, ngo bace barondera n'abagabo bazi gusura ibinyoma ngo babimwagirize maze bamucire urubanza rw'ikibiriraho bamwice. Barabikora, bamwagiriza yuko yatutse umwami agatuka n'Imana, amasura y'ibinyoma aravyemeza ngo bavyiyumviye. Naboti bamwicisha amabuye, Imana iri mu ijuru iriko iraraba. Imana irababara ituma bavugishwa n'Imana, iravuga ngo ugende umwirire Ahabu utahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niyo zizorigatira n'ayawe. Rero Imana igomba indongozi zirinda yuko hari amarira, haba iminiho, imyidogo, intimba n'imibabaro byerekwa Imana bidugijwe n'abantu bari mu karenganyo bagirirwa. Indongozi nziza rero irongera ikagomba yuko Imana ibuherekeza mu byo akora kugira ngo imufashe. Imana ishimwe cyane. Ivyumviro vyiwe birongorwa n'Imana, ingingo zose afata abazimana. Iyo ubonye umutegetsi canke indongozi ifata umwanya igapfukama ikaja imbere y'Imana, uzumenye ngo iryo hanga ryagize umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana rero igomba indongozi igwanira ubutungane kuri bose, ikagwanira iteka rya bose, ikagomba yuko bose bagira agaciro kangana, kuko Imana uwo yamimwishimira
ikama imurinda ndetse ikanamuhezagira. Rero Petero arabibutsa ati ntimutwaze amanyama, ntimuturubike abo murongoye, ahubwo bagire umutekano, bagire n'amahoro mu mutima. Arababwira ngo mubere ivyitegererezo vyiza abo murongoye, ngo niho umwungere mukuru aho azozira azobaha igihembo ciza c'ibitsibo vy'ubwiza bidashira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryagarutse ku batwagwa canke intama nk'uko biri bivuga, ngo tugomba kubaha indongozi. Kubaha indongozi rero si ivy'Imana itwingingira, si n'ivy'idusaba, ahubwo ni itegeko yaduhaye tugomba kubahiriza. Kuko biravuga ngo utubashe ubuganza ababaye umugarariji ku vyagezwe vy'Imana. Uwandikiye Abaroma ni Pawulo mu gice ca 13 usomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hariho ngo umuntu wese nagamburukire abamuganza, kuko atakuganza kutava ku Mana, ukuriho kwagezwe n'Imana. Aravuga ngo ugabagabiye ubuganza abagabagabiye icagezwe n'Imana, uyo rero ngo azoba yihamagariye ibihano, kuko azoba yihamagariye gutsindwa n'urubanza. Aratwibutsa kandi ngo duce bugufi, tureke kwerurira abatuganza. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu vyaje muri iyi minsi aho ibintu byose babihinduye uburenganzira, ngo amashirahamwe mpuzamakungu arabihagarariye. Mugabo gasanga ubwo burenganzira buza kuvuguruza Bibiliya ivuga n'indero y'abantu ingene yagomba kugenda. Abantu akavuga nabi, akubahuka uwo batubahuka, agacafuza umuntu kizira, wagira cyamuvugisha ngo n'uburenganzira bwanje, ngo afise freedom of speech. Imana dufashe cyane. Haleluya. Tugerageze gushira mu ngiro ijambo ry'Imana ico ritubwira, kubaha abaganza, kubagamburukira muri vyose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubasengera ni itegeko, kandi usengera ubuganza aba yikunda gusumba uko amukunda, kubera Bibiliya tubwira ngo iyo umutegetsi cyangwa indongozi, umwami cyangwa abaganza, iyo atagize amahoro nawe ntayo wogira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twiyumvire rero kuri aya majambo y'ukubaha abarongozi, kubaha indongozi. Twirinde kuvuga nabi, dusaba Imana dushishi ikara ku munwa, kumwe Yesaya yabikora. Imana ishimwe cyane. Hari akarorero kamwe nubaha, hariya mu gitabo cy'Abami cya kabiri, cya kabiri umurongo wa 23 n'uwa 24. Aba bahungu biyemeje kuvuga nabi, bakavuga nabi ab'Imana yasize amavuta ikabashira hejuru. Uwitwa Elisa arasokorose yirenganira ariko aragenda, hakaba abahungu bari hariya baramwitegereza, baramutuka. Yari afise ubuhanza, kandi ubuhanza muraze ko ari icyubahiro ku bantu. Bavuga ngo usabwa uruhara. Murumva ikintu bavuze, usabwa uruhara. Elisha arirenganira, ntacyo bavugishije. Ariko Imana kugira itanga indero no ku bandi bamenye ko kuvuga nabo umuntu yatoranijwe n'Imana kizira. Ngo muhasokoroka ngo amadubukazi abiri y'ingore, ngo arabarya, arya abahungu 42 muri ba bandi batuka Elisa, barapfa, abandi bacika ku icumu baragenda. Bagenda babonye yuko hari abantu kizira kuvuga nabi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugomba kumenya ko dufise Imana y'urutonde. Paulo yandikiye Timoteyo mu cete ca mbere, cyo ca 6 umurongo wa 6, arababwira ngo ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ibyo ufise
ngo kuvamwo inyungu nyinshi. Nshuti zanje, umwe wese nabumbwe n'uburongozi Imana yamuhaye. Imana ishimwe cyane, kuko umuntu atagira umutima wo kubumbwa agira ukwifuza kwinshi mu mutima wiwe, bikamuviramwo n'ishari, bikamuviramwo no kwama ariko arasumburukwa araba hejuru yiwe, cyangwa ugasanga yama ariko aratsitara ku ntebe zicaye ko abandi. Umviriza uko Imana ivuze. Kubaha Imana ufatanije no kubumbwa n'ibyo ufise kuzana inyungu nyinshi. Indongozi canke ab'Imana yatoranije kuragira abantu bayo, umwe wese yagiye imupimira ahahera n'ahageze. Rero ijambo ry'Imana rigomba kubwira ngo shima ubumbwe n'ibyo ufise, ahubwo dushigikirane, twuzuzanye, tugire urunani, tugire ubumwe, duhuze umutima n'inama. Imana izodushima, iduha umugisha, ihanga ryose rivuza impundu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Petero rero arabahanura, arababwira ngo ntimugende uko mushaka muri uwo murimo Imana yabahaye, ahubwo mubikore nk'uko Imana igomba. Imana igomba yuko abantu bagiranira urukundo mu ihanga ryabo cyangwa mu gihugu cyabo, umwungere mwiza agakunda abantu bose atavanguye, kujya k'umwungere mwiza nyene n'intama yavunitse atayita ku gahinga, ayishira ku rutugu, akayiterura akayitahana, akamenya iyigwaye, akamenya iyikomeye, akamenya iyifise intege nke zose, akamenya ingene azegeraniriza hamwe, kuko zose ari iz'Imana kandi imwe yose izomuhembera uko yayiragiye, kuko Imana nta n'umwe idakunda, nta n'umwe idashaka. Abo bose Imana yagushize imbere, nuko Imana yabonye yuko wowe wikimaze kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Sinja kuvuga byinshi, Imana mugendanye igihe kirekire, mwarayibonye n'igihe mutari bwabone aya mabanga yo kurongora igihugu, ngo Imana ibatoranye mu yindi migambwe myinshi. Imana mwarayibonye, duha twumva intahe mushinga zingene Imana yabanye namwe mu bihe bigoye bitandukanye. Imana yabahaye umugisha kubera hari ibyo mwihanganiye, hari ibyo mwahuye navyo, hari ibyabaca intege, hari n'abari barakwisotuke ku rundi yuko bidashoboka. Ariko Imana ni Imana ica inzira n'ahatagira inzira. Imana ntimeze nk'abantu, Imana ivuga nk'abantu, Imana ikora nk'abantu. Kandi Imana tuyishime ko ari Imana, kandi tigeze itegekanya n'umunsi wa rimwe kwizoba umuntu twoba tugowe. Umunsi Imana yomera nkanje cyane kamera nka naka, abantu bogira ibyago. Tugira Imana yuko ari Imana nyene, idasaba impanuro canke ngo isabe iciyumviro ca naka kugira ije kugirira neza uwundi. Umuntu wugirira neza biragoye. Rero nagomba mu gusozera ndabifuriza yuko Imana mwamenye, Imana mugendanye nayo, Imana n'ubiriko ivugana namwe ibabwira ngo genda uko ngomba, nuko Imana yifuza ko n'ubu mugumana muri ubutumwa bwiza, muri ijambo ryiza canke igikorwa ciza yabahaye cyo kuyobora, cyo kuragira umukuku wayo, ihanga ryayo. Imana igomba yuko uko yagendane namwe igashikira intambuko zanyu, ikabahezagira, ikabaha impanuro, mukagendera mu vyagezwe vyayo, mukayoborwa namwe muyera, mugakora ibibereye, ndetse n'ibigumye ntimuta ubwoko, ahubwo mugahagarara mugahangana mukagwana. Imana n'ubu iracari kumwe namwe, kandi n'ubu yiteguye kugendana namwe. Ntimugire ubwoba, ntimucike ivutu, iyabakomeje n'ubu iracari kumwe namwe.
imana yo mu ijuru ibampera umugisha kandi bagirire neza.